N'uyu musore rero bita Prosper arabirira hagufi ibikorwa vya warubizi akaba ari nawe aguma hafi yavyo uwo twokwita manager wa warubizi ariwe yifashishijwe mu gutera copyright televiziyo canke ibinyamakuru bititwaye neza mw'isinema ya y'intore ntindi ya AMEDE. Rero mushobora kwibaza muti Prosper none ko tumuzi muri warubizi yaje gutera copyright gute kandi atariwe aserukira uruganda rwo kwa AMEDE rwa BMT. Mushobora kuvyibaza, reka tubanze tugende rero kuyu Prosper tubanze tumenye uwariwe. Reka manze ndabaramutse rero ndababwira ati mugubwe neza aho muri hose ni Mayeri aka Kiramvu ku matazirano yanje. Nje kubabwira rero Prosper niwe arabira hafi ibikorwa vya warubizi. Mu bikorwa vya warubizi rero niwe muntu twokwica bari muri w'umutekinisiye twomwita directeur technique kubera ko ibijanye na internet muri warubizi niwe bibazwa niwe biramutswa. Mushobora kwibaza ati ikigo ca warubizi ni kitu gani, ni kintu ki? Ikigo ca warubizi ni kigo utavyirengagije nimba ukurikirana amarezo sosio, ni kigo kiriko kiritwara neza mu gushira ahabona canke mu gufasha kugaragaza impano abantu bamwe bamwe, zaba impano mvabwenge canke impano urinze kwiga. Niki kigo rero ca warubizi citwara neza cane mu bikorwa vyaco vyo guteza imbere ugwaruka. Ubutashe mwarabonye ko cegeranije abigeme bashoboye kuririmba canke kuvuga ibicuba canke kuvuga amazina canke kwivuga canke kwihayagiza, bahayagiza umukenyezi maboko igihumbi umunarugo. Ushobora kumwita wewe ukuvyumva aho bari bakoranije abo bantu kugira ngo bakore amahiganwa yarabaye, haraba elimination gushikaho hasigara abantu bane nibo baje guhiganwa. Aho abaje guhiganwa hariho abaririmbye, abavuza amazina, abasomye ibisomwa, hakaba rero n'abandi bavugije inanga. Akaba ari uyu mukobwa rero yavugije inanga y'ikirundi, ni nawe yaciye ashobora gutahukana agashimwe, akaba mbere yemerewe n'ibintu vyinshi. Nuru ruganda rero rwa warubizi ruserukirwa na Esperance uwo twokwita directeur general Prito Murantunga, ni Ani Esperance akaba niwe aramutswa uruganda rwa warubizi. Uruganda rwa warubizi rero nimba mutabizi ruriko rugenda rukora ibintu bigiye bitandukanye. Uruganda rwa warubizi rero rusanzwe rufitanye ico twokwita korabo canke umubano wa hafi kandi mwiza n'urundi ruganda ruserukiwe na AMEDE. AMEDE umukinyi w'amareresi musanzwe muzi akaba ari waruserukiye. Rero bikaba bibanye neza nk'ivyubakanye, bikaba bibanye nk'umugabo n'umugore bivuga rumwe. Rero iki kigo uru ruganda rwa BMT nigo rwashoboye kwitura uru ruganda rwa warubizi mu kiringo bisanzwe bifitaniye imigenderanire myiza kugira ngo bifashanye gutera copyright televiziyo canke ibinyamakuru bititwaye neza mw'ifilime y'intore ntindi. Mushobora kwibaza muti mbega n'umutima mubi, mbega ivyo mbega izo nganda uko ari zibiri abazirongoye bafise imitima nk'ibihere? Ekada, ntabwo ari imitima nk'ibihere, sakayigo sinzigo sinakazikira siniki. Oya, ico ntitwogishimangira ko kuko bo bavuga bati ni mu gihe bagiye babona yuko isinema yari yasizwe ko bivanye n'ukuntu abayifashe bayifatiye ku gitambara, imaje zigasha ziza zisa nabi n'amajwi ntashobore kuza asa neza, bakasha babona ati
twebwe n'umuruho twarushe tukigora tukarondera soundi tukarondera umuhinyanyuzi mwiza bikora neza umukameramani mwiza abikora neza x-ray bamu agashakorana n'uwundi muntu basanzwe bavuga rumwe bunze ubumwe babikora bakabica bigacika umengo n'amahasa n'agashimwe bakaronkera hamwe uwo batazira niji pro canke rugoti canke umwite Frank akaba ari nabo bace bifashisha kugira ngo iyo sinema ize isa neza bagasha babona uwundi muntu nawe yaciye ayifata aja ko yipostinga isa nabi uko batayikoze amajwi yaje atavuga nkuko yabayikoze nkuko yasohotse nkuko bayihinyanyuye imaje zayo zikaba zisa n'incenga abateye komanteri nabo ntibatanzwe mu kuvuga yuko filime itabona atamajwi arimwo kumbe ntibamenye yuko uwagiye kuyiba ariwe yagifashe nabi bobo bari bayifashe neza mbega ni jambo ry'Imana riti muzobonekera kuvyo mwama ni kigo rero ca BMT caciye kibona ati aha twebwe tugiye kugwa hasi mu gihe twigoye tukirya tukimara tugatubika umukanda kugira ngo iyi sinema Ireresi ize isa neza ariko abandi nabo bagashabaza kutumaramaza ibi bizokwitirirwa twebwe ntibizokwitirirwa uriya muntu yagiye kuyifata ukutariko reka rero tubanze duhe pole sana abantu batewe copyright ndababwira ati mwihangane cyane kuko murumva namwe mwakoze amakosa ni mu kiringo rero bamwe n'abandi bariko bahekenya imisaya barya insya z'amenyo bakuguta amenyo mu kiringo bari mu kuyamara bavyagiriza ko canke bakeka yuko yoba ari uyu musore bita Fisto canke Giti yoba ariwe yabateye copyright yoba ariwe ari nyuma y'izi copyright ariwe yoba yarifashishijwe ekada hifashishijwe uwo Prosper wo muri Warubizi ari nawe arabirira hagufi ibikogwa vya Warubizi kanatsinda inzu y'umubanyi hiye gwawe ibigombishikirwe nta kuntu yari kubona mugenzi we AMEDE abantu bariko baramusubiza inyuma mu gihe wewe yarateye intambwe ngo ashaguma ngaho abirabirire hafi aho kugira icakoze reka dushimire Prosper ku gikorwa yakoze aha naho twomenyera yuko umwe wese yoza arakora ivyiwe bene mama dusangiye social media twagomba tuzoze turahanurana wari gupfuma basi ushirako sinema ukayifata neza ugashirako ukayitora muri flash ukagenda ukayipostinga ku rubuga rwawe aho uza gushirako incenga zifezeresha abantu kubera ko ntivyitirirwa wewe wabishizeko vyitirirwa ababikoze mushobora kwibaza muti mbega ugo rubwa izo sanamu mbi iyo sinema mbi yari kwitirwa AMEDE wenyene ekada uwari kuyitirirwa siwe gusa buri umuntu wese kuva kuwa mbere gushika kuwa nyuma yari kuyitirirwa muti gute sinema ije ari babibonye ari mbi ku rubuga itagira image nziza itagira amajwi meza bari kuvuga bati AMEDE yaranditse urufilime rusa nabi X-ray yakameye urufilime rusa nabi rwa potopoto bagasha bagaruka bati mbega niji pro wewe niwe yubahutse arahinyanyura ayama image asa kuno umengo ni imvuzo zaza mpeke z'amasaka dasiye neza mu kiringo rero iyo bamaze gupostinga iyo sinema bateye copyright kubera bari bayifashe mu buryo butarimwo yari yuzuye imvuzo nka za televiziyo za kera zikagongo nizo zaba zuzuye imvuzo ukabona umuntu yuzuye incenga
rero kubwako kagaye n'agasuzuguro bashatse kwikura si umutima mubi si n'inzigo eka si n'akayigo ntaco vyari bitwaye nta n'umutima mubi babikoranye bavuze ati twebwe ico duharanira agateka kacu kugira ngo ibikorwa twakoze ntibigende bicafuzwe n'abantu batazi ukuntu vyakozwe batigeze bashika no kuri tere ngo baze kuraba basi ukuntu ibikorwa biriko birakogwa batazi icuya twarize batazi umuruho twahagiriye mwico gihe twariko turakora ivyo bikorwa reka ndabakengurukire rero mwebwe mudasiba kudukurikirana ndababwira ati twige dukura amaboko mu mpuzu twige gukorera ivy'iwacu ntiturondere ibintu ngo tudugire ku bandi ahubwo turabe natwe dukore ivy'iwacu reka ndababwira ati rero mwakoze kudukurikirana na Mayeri aka Mr Kiramvu mwariko muraganira ndahaye presana baterewe copyright ndababwira ati hama murabonye ikosorwa ndababwira ati namwe ntanzigo mwabigiranye mwakoze ico mwari mushinzwe ndababwira ati merci sana